Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi turi kw'igenekerezo ry'13 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 tukaba tugarutse kugira tubashitseko amakuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi turaza no gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo eka ndabakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba atarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muraba handitse ijambo sabone mufyondeko muraca mubona akazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi arabandanya kumara amazi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye no kwerekana yuko ari igihangange giteye ubwoba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi uribaza noneho habaye iki ibibaye birateye ubwoba biragaragaza neza ko umukuru w'igihugu atajamba gifise mu butegetsi bwiwe ni ibintu biteye ubwoba biriko biba bikabuko mu nyuma z'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha ku munsi w'ejo yaragandaguwe habura gatoyi ni mu nyuma zo guheza urugendo yagirira kuri Burarudi ese ni ibiki yavugiyeyo nibande bahatswe kumugandagura navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu injyane zirabandanya mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi nubwo biruko bariremye uturwi two gusahura amahera y'igihugu ivyo twobifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ko muri arya mashirahamwe yishinze kurangura isuku n'isukura no kurengera ibidukikije agahabwa amahera atari make ya leta harimwo abiri y'umutegetsi akomeye mu biro vy'umushikiranganje wa mbere hakazamwo n'ayundi mutegetsi akomeye muri iyo ntara ese uwo ninde ni muyihe ntara ese ivyo ntibibandanya kuvyura icuka kibi kiri mu bategetsi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi navyo abamenyesha amakuru bacu babigize ko amatohoza akomeye turaza kubigushitsako bikabuka mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira kuwahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi yarajejwe kurongora umugambi uri ku butegetsi eka mu nyuma zaraba umushinga amateka kuri ubu noneho biramukomeranye cane ni mu nyuma z'uko yarahejeje igihe kitari gito yari mu gacereri none ubu ngubu amakuru akomeye cane adushikira nayuko mu nyuma z'uko atangaza aho yari mu bunywero yuko azokwitoza mu matora aza yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 kuri ubu arageramiwe umuduga wiwe urakurikirwa n'abataramenyekana bamwe bakavuga ko abo ngabo bazwi neza cane ko aribo bagirira nabi abantu ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ese uwo yoba arinde araziriki navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yarakuriye inzira ku murimo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo kugira ico akoze ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ku matati y'amatongo ico gihangange kiriko kihagira kuri ubu ngo ibintu birateye ubwoba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yaraciye atuma kw'inama ariko bose baca baranka kuyitaba ese biriko biba mu Burundi vyoba bivuze iki kuri kazoza k'igihugu cacu c'Uburundi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arafata iyihe ngingo mu nyuma zo kumaramazwa na bamwe mu bategetsi bamwegereye abamenyesha amakuru bacu navyo babigize ko amatohoza turaza kubibashitsa ko vyose idonido mw'ibiganiro vyacu kandi uraza kumviriza amakuru avugwa irya nino mu bisata bitandukanye turaza no gushikira ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hama tubashitse ko amakuru akomeye cane ahavugwa eka ndagukengurukire cane wajeje gufyonda sabone nawe utarabikora manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi eka amakuru y'uno munsi tuyatangurire ku makuru akomeye cane avugwa mu gisata c'indero no gukingira abana turayafatira ku vyashikirijwe na Ferdinand Ntamahungiro umuhuzabikorwa w'urunani n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB kuri uyu w'12 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 mu gihe haramutse hahimbazwa
umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'abana ku nshuro ya 22, abandanya kandi avuga ko hadakurikizwa amategeko, kutamenya, kudahana, gufata mu minwe ibibazo vyerekeye ihohoterwa ry'abana ari byo bituma abana bakoreshwa ibibarengeye ndetse bakagirwa abaja. Nayo ngo naho atabiharuro vy'ubu vy'abana bakoreshwa bihari, ngo mu Burundi ikoreshwa ry'abana ririho sagaseseshwa rumuri. Urwo runani rukaba rusaba leta nabo bose bajejwe agateka k'abana guhimiriza no kwigisha bene gihugu ibijanye n'agateka k'abana no kubereka amabaterwa n'iryo koreshwa. Uwo muhuzabikorwa kandi arasaba ubushikiranganji mu vyo bujejwe hari nk'akazi ko rwosohora urwandiko rutomora ibikorwa hamwe n'amashirahamwe bitemewe gukoramwo abana, ndetse bagatomora neza n'imyaka abayifise batokora ivyo bikorwa. Ivyo bikagirwa hisunzwe ingingo y'amajana 280 y'itegeko nimero ya mbere y'ukw'11 ryo kuwa 24 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2000 ryo kuwa 20 ryo kuwa 24 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020. ni amakuru akomeye cane adushikira bikabuko mu nyuma z'uko umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca abandanya kwigwiza kw'inguvu. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ni ukurya mu rugwi w'igihugu washizweko uzoraba ibijanye n'akarere ku guhana ibidandazwa Zerekafu, nako nyene Gervas Ndirakobuca arahejeje kukihagira kw'igenekerezo rya 28 Rusama umwaka w'ibihumbi 2024 biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/090. Haragenwa umurwi uzoburaba ibijanye n'akarere ka Afurika ko guhanahana ibidandazwa wiswe CN Zerekafu. Uwo murwi uzoba utwarirwa mu biro vy'umushikiranganji wa mbere, nivyo twababwira nyene, n'ayitunganya ry'ibikorwa vyose vy'uwo murwi bikazorabwa n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubudandaji nk'uko biri mu gice ca 4 c'iryo tegeko. Uwo murwi uzoba wahawe ubutumwa bwo guteza imbere amasezerano y'iyinjira ry'Uburundi muri ako karere ka Zerekafu, mu gushiraho imigambi, vyiyumviro bishasha no gufata ingingo zose zishobora gutuma Uburundi buzokura kunguko muri ako karere k'ubudandaji. Mu ntunganyo y'uwo murwi harimwo ingingo zitatu. Rwa mbere n'urujejwe gufata ingingo, rwo rukaba rutwarwa n'umushikiranganji wa mbere. Kuri ubu ni Gervas Ndirakobuca, ni navyo vyatuma kuri ubu ni Gervas Ndirakobuca hari utunenge twinshi mu nteguro y'uwo murwi. Bikabuko kandi mu nyuma z'uko urwa kabiri ari urwego rujejwe kwiga no kwerekana icakorwa canke se komite tekinike, rukazoba rutwarwa n'umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubudandaji. Urwego rugira gatatu ruzoba rujejwe gushira mu ngiro ibikorwa bizoba vyemejwe n'izo nzego zibiri za mbere. Twabibutsa ko Burundi bwateye umukono ku masezerano yo kwinjira mu karere ka Afurika ko guhanahana ibidandazwa Zerekafu mu mpfunyafunyo kuwa 26 Mukakara umwaka w'ibihumbi 2021. Bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira va mu ntara ya Bubanza, na cane cane muri urya mugambi wo kubandanya kwerekana ko ari igihangange. Generali Gervas Ndirakobuca arasubiriye gukora ibintu biteye ubwoba bitariko bivugwa ko rumwe na bamwe bo abanyagihugu n'abakomeye mu butegetsi. Nayo muri uwo mugambi wo kubandanya kwerekana ko ari igihangange, Gervas Ndirakobuca arasubiriye kwerekana kandi ko atangingo nimwe yafatwa mu Burundi atayigizemwo uruhara. Kuri ubu noneho imiliyoni zishika ku 600 agiye kuja ku mufuko wiwe. Mu nyuma z'uko mu ntara ya Bubanza hatanguye umugambi ukomeye cane wo gucagura amashirahamwe agiye kurangura imigambi ijanye n'isuku n'isukura
no gukingira ibidukikije. Kuri ubu amakuru akomeye cyane adushikira n'ubunenge bwabaye mu gucagura ayo mashirahamwe. Haracaguwe amashirahamwe 4 biriko bivugwa ko kandi muri ayo mashirahamwe 4 abiri yo ari aya General Gervas Ndirakobuca bwiwe. Ayo mashirahamwe niyo Deki, Semape na Budari eka na FCBN niyo yatoye kuri uyu 11 Ruheshi umwaka w'2024 kugira akora imigambi ijanye n'isuku n'isukura, gukingira ibidukikije n'ibinyabuzima mu ntara ya Bubanza. Buri shirahamwe rikazoronka imiliyoni zirenga 150 kugira rirangure iyo migambi. Muri iyo migambi harya amashirahamwe abiri ya General Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi azoshira mu ngiro ibijanye n'isuku n'isukura. Yandi abiri harimwo irya Buramatari w'intara shire mu ngiro imigambi ijanye n'ibidukikije n'umutekano w'ibinyabuzima. Jean Claude Nkeshimana arongoye uwo mugambi yamenyesheje kandi ko ivyo bikorwa bizotuma bahindura ingendo mu gukora ibikorwa vyiza bijanye n'isukura mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, amasoko n'amashure. Asa n'uwuzi neza ivyo arimo yaciye ahamagarira abagize ayo mashirahamwe gukoresha uburyo baronkejwe ivyo agenewe. Buramatari w'intara ya Bubanza Cleophas Nizigiyimana nawe afise ishirahamwe muri ayo, akaba yakeje ayo mashirahamwe anasaba ko inyuma y'uwo mugamba aho urangurirwa hosigara hari akarorero mw'isuku no kubungabunga ibidukikije. Mwomenya kandi ko uwo mugambi utazorangurirwa mu ntara ya Bubanza gusa, na cane cane ko n'irya nino mu ntara zitandukanye harimwo Kirundo n'Amakamba eka na Rutana ugiye gutangura. Ikibitevya gusa n'ingene ibihangange bitaritoranyamo abazorangura uwo mugambi. Biruko mu nyuma z'uko bakora akomeye cane adushikira avugwa mu gisata c'inkino hoho ari uko intamba mu rugamba ofisiyeri zararanye amanota ashika kuri 7 inyuma yo gutsinda izinga rya Seychelles ibitsindo 3-1. Ivyo bitsindo ku ruhande rw'u Burundi vyinjijwe na Sudi Abudara na Bienveni Kanakimana we yinjije 2 wenyene. Kuri uno mwanya Uburundi buri mu kibanza ca kabiri nyuma ya Cote d'Ivoire ifise amanota 10 n'amakuru akomeye cane adushikira. Hari amakuru kandi twababwiye avugwa muri politiki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twarababwiye ku munsi tuzobashitsako kw'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere General de Police ari Guillaume Bunyoni yifashe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Gusa umumenyesha makuru wacu ajejwe gukurikirana ayo makuru aracayatunganya neza, turaza kuyabashitsako mu biganiro vyacu biza. Bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ku gihangange Pascal Nyabenda. Uwo yarabaye umuntu akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, yarajejwe amabanga atandukanye ngira muravyibuka mu mwaka w'2015 yaramutswa umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mu nyuma z'uko yaje kuba umushinga amateka akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, vyanategekanywa ko yosubirira Petero Nkurunziza igihe yasandaba umukuru w'igihugu yatowe atararahirira kurongora. Ivyo vyaciye bikwiza amajambo irya nino ko aciye yicara mw'uwo mwanya yaca yihagira ubutegetsi. Yahora arisoma mbike ku butegetsi bw'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, ariko ku ntwaro ya General Major Evariste Ndayishimiye ntiyakunze kuboneka mu bikorwa vya leta. Yaraciye ashingwa amwe mu mabanga mu kurongora banki nkuru y'igihugu. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane adushikira mu nyuma z'uko yari amaze igihe kitari gitoya ari mu gacereri. Mu minsi iheze yaratangaje ko azokwitoza mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2025. Yaravuze ko kandi azotanga ikandidatire yiwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bo bahurira mu mugambwe vyaciye bikwega amajambo. Amakuru akomeye cane adushikira n'ayuko gushika ubu umuduga wiwe ukurikirwa n'abantu bataramenyekana. Umumenyesha makuru wacu yabajije bamwe mu bagenzi biwe niba yoba azi neza bariko baramukurikirana. Twaciye tubaza kandi niba yoba yikeka ko hoba hari umugambi wo kumugandagura. Eka kandi umumenyesha makuru wacu yavuganye n'umwe mu bana biwe
amubaza uko vyifashe mu rugo iwe mu nyuma z'uko ibintu biteye ubwoba biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko cane cane kubahora mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Igiteye ubwoba n'inyishu umwana wiwe yahaye umumenyeshamakuru wacu, aho yamubwiye yuko umunsi ku munsi abo bantu bagerageza kumugandagura, ariko bigaca vyankana cane cane ko Pascal Nyabenda nawe atari umuntu woroshe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa ku nyubakwa yiwe guharara abantu bagendagenda bafise inkoho, ibituma abaryango biwe barara ntibuca. Ese umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye washaka kwikiza ico gihangange bahora bahanganye kuva umunsi hatorwa uzosubirira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ibi no mu vyatuma General Major Evariste Ndayishimiye afata ingingo yuko wahora afatwa nk'umuvyeyi wiwe agandagurwa, na cane cane ko yari yatanguye gusaba General Major Evariste Ndayishimiye gufata imanda imwe, iyindi akayiha Pascal Nyabenda. Ivyo vyaciye bikwega karambaraye n'amajambo mu bategetsi bakomakomeye, bica kandi binavamo integuro yo kugandagura imboneza yamaho Mutamu Muhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane abamenyesha amakuru bacu bakigira ko amatohoza ibiza kugenda bidushikira tuzabibashitsako. Bikabuko kandi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ari yuko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yavaniye inzira ku murimo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri rirya kete yandikiwe ryo guhamagaza umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca kugira atange insiguro ko vyariko yagirizwa vyo kwihagira amatongo akomakomeye mu bisagara bitandukanye ku mirwa mikuru y'amakomine, na cane cane mu gisagara ca Bujumbura na Gitega. Gervas Ndirakobuca ikerekana ko akomeye cane nuko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo uramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi yanse, akongera akarahira karengwa yuko atazokwigera yivanga mu njyane ziri hagati y'umutegetsi akomeye nk'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Yaciye kandi amwishura ko atabubasha afise bwo gutumiza ko umushikiranganje wa mbere ukiyoboye. Ese umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arafata iyihe ngingo? Aramubogoza nk'uko yabigirira General de Police Guillaume Bunyoni, canke aremera abane n'igisuma umwicanyi ruhebwa yishiriye mu mwanya kuri ubu akaba agiye kuhabonera icimbwa yaboneye ku mugezi mu nyuma z'uko muri Permanence Nationale bishura ibiro vy'umukuru w'igihugu kwikete bari barungikiwe. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yaratumye ku inama, gusa amakuru akomeye cyane adushikira nayo ko iyo nama y'izo ntwazangabo atanumwe yayitavye. Ivyo bibandanya gukwega amajambo akomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni ibintu biteye ubwoba biriko biruko mu nyuma z'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha ku munsi w'ejo yaragandaguwe, Imana ikinga ukuboko. Ni mu nyuma z'uko yari yagendeye ihinguriro ry'ibiyeri Burarudi, aho yavuze amajambo akomeye cane mu gutahuka avayo. Yaraciye agabwa k'igitero n'abantu kuri ubu bataramenyekana ku muduga wiwe, ariko Imana ikinga ukuboko. Bamwe mu bamucungerera umutekano baraciye bahamuvana. Ese vyoba bimeze gute ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi? Hari indyane zikomeye mu bategetsi bakomakomeye, kana bamwe bariko baragerwa amajanja kuba bagandagurwa umwanya ku mwanya mu butegetsi. Ibintu ntivyifashe neza, abamenyesha amakuru bacu barabandanya kugutohoreza. Ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nedo. Eka noneho tugaruke ku makuru akomeye cyane avugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeye cyane adushikira nayo ko umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chirombo yicaranye na bamwe mu bategetsi ngo bafate ingingo y'ico bakorera igihugu cibanyi c'u Rwanda. Ni mu nyuma z'uko yagiye arabivuga katari gake mu majambo yiwe ko azotgaba ibitero bikomeye kw'ico gihugu, ariko kuri ubu ntawuzi neza niba leta izomwemerera kubikora.
hakibazwa imvo kandi uwo mukuru w'igihugu yatevye gushirako leta. Ibyo byose kandi bikabandanya gushira igipfungu mu mugambi w'uyo muperezida. Ibintu birakomeye cane, bikavuga kandi mu nyuma z'uko imirwano yo ibandanya mu bice bitandukanye ku rubuga rw'intambara. Eka hari amakuru akomeye cane avuga yuko karya gasagara gatoyi ka Kanyabayonga gashobora kuja mu minwe y'umurwi w'inyeshamba yo mu 2023. Eka nubwo hari amakuru akomeye cane avuga yuko abasirikare ba leta eka n'abasirikare b'umurwi w'inyeshamba wayo mu 2023 bompi batinya kwinjira muri ako gasagara, na cane cane kafatiwe ku vyaha vy'intambara byabereye muri ako gasagara. Abanyagihugu batari bakeyi baragandaguwe, bikabuko kandi mu nyuma z'uko imirwano yasubiye kubura mu gisagara ca Sake. Hakaba hibazwa ko mu nyuma z'uko leta irahira umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 wo basubiye gufata ingamba zo kubura imirwano wegereza igisagara ca Goma. Ese ico gisagara kizofatwa nk'uko koko bitangazwa na bamwe mu bategetsi, canke se imigambi ya Felix Antoine Tshisekedi n'ubutegetsi bwiwe izoca ihushura uyu murwi w'inyeshamba ukure ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo? Abamenyesha amakuru bacu bari hirya no hino mu bice bitandukanye bazogenda baturungikira amakuru tuyatosore neza tuyabashitseko. Kandi bakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro, bakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca umuntu akazogera naho nyene mu fyondeko. Tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.